Thème ivuga ngo ce qu'on ne vous a pas dit concernant hajya hantu banditse le sexe ratubabarira wowe nashatse la sexualité pas le sexe. Ce qu'on ne vous a pas dit concernant la sexualité en dehors du mariage. Ivyo batababariye cyo mutari bwumve kumbure kubijanye n'ibyo guhuza ibitsina hanze ya mariage. Niyo teme tugomba kuvuga. Ubwa mbere na mbere nari masengesho y'imisi 3 kandi ivyo naringiye kubaza Imana, ivyo nari ngomba en general nta na kimwe naringiye kuyibaza, nari numva ndayikumbuye dukumburanye turi babiri gusa, kwera kenshi tuba turi kumwe na mwebwe muramvangira. Hama ndazi ko iyo ngiye hari byinshi yamica imbwira, hari ivy'inyibutsa, hari ivy'impambwirizwa guha abantu gukora niki. Kenshi iyo ngiye ama message menshi ntegura nsanga ndayaronkeye uwo mwanya, indirimbo ziba zari bipande zitari bwahere yaba mu majambo canke ama melody n'ibindi. Ayo masengesho y'imisi 3 kubijanye n'amajambo y'Imana numvise message ivuga kubijanye na sexualité. Numvise Imana iri kirankomirika ikijanye n'iki kintu abantu benshi batazi, bibaza ko gihagaze gusa kuri plaisir, ku munezero, ariko kigirira n'aba abantu batabizi ama consequences ni menshi. Naye numva twari mu kwezi ngaha ko kuvuga ibijanye no gupfa kuri twebwe, nategerezwa kubivuga. Mugabo ko ntabivuze turabironderera cadre kugira ngo dushobore kubivuga uyu munsi. Okay, kantangurire hano. Ni sujet ndabizi iri tabu, abantu batinya kuvuga, abantu batinya. Ku mugaragaro ni sujet itavugwa, ariko mu mpisho ni sujet ivugwa kurusha yandi masuje yose. Kurusha politique, kurusha business, kurusha ivy'Imana, ni sujet ivugwa dans les coulisses. Ngene muri ko muranda babirangyohera. Amatwi umengo nayaga kwava ameze gute. Ni sujet ivugwa. Yaba ku bavyeyi ni kintu kitoroshe kuganiriza abana, umengo nyene mu mico yacu yo sinovuga ibi bintu, aba bana sinobabarira, gusa umuvyeyi wumva kubariye ngo ni bibi kugumuhagaze hajya uri kumera hungu. Kiyumvira none abahungu ni baremwe n'Imana, none kwambujije guhagarara hajya n'abahungu kandi ari vyaremwe vy'Imana. Ni bibi kubera iki? Kirazira gutaha utevye kubera iki? Nibindi gusa umuntu araza akakubarira reka ni bibi kubera iki? Kweri kumburira ko ari bibi. Ni ibintu bigoye, ariko re muri uko kutabivuga turafise abandi bantu bari kuri mission itari nziza babivuga cyane kandi babivuga mu buryo butandukanye. Abo n'abakozi b'isi y'umwiza badaciye mu mafilm, baraca ku ma réseaux sociaux. Iyo mubona abantu amafoto mana ngo bari sexy, iyo mubona abantu bari à moitié nu, iyo mubona amafilme ikibagerageza kwerekana ibintu byose, urukundo bakarugira urukundo en rose, bimwe mu bikorwa biba biri nyuma yavyo ni bikorwa by'umugwanizi, kuko agomba guha kwigisha abantu ibitari byo mugabigire nkaho ari byo. Natanga rero terme nari nshaka kurondera, ngiye kuri Google ndavye nzambona sinavye nari nsavye, ndabona amateme bavuga les 10 avantages de la masturbation. Ahantu kazubona ngo urumva amateme ukavuga ati no, donc ucivuga ati nivyo avantage, ucuklikako hama barakwereka, kuko abarimwo n'abaganga aba docteur bakakubwira ibijanye nuko harimo avantage mu magara y'umuntu. Waja kubindi uraronka amasuje atandukanye akwigisha mugarika kwigisha ibitari byo. Rero je narayisemwo
yo kutagira ibintu by'isoni, ndababarire kumbura ibyo abandi badashobora kubabarira. Okay, turiko turavuga la sexualité. Icambere, igikorwa en soi si kibi, kuko ni ikintu Imana yaremye mu mwana w'umuntu. Mugabo mu kukirema yakiremye muri contexte kanaka, ariyo yitwa contexte ya mariage. Ubwa mbere na mbere la sexualité ntiyari yo kwinezereza, yari inzira yo gutuma abantu, umuntu Imana yaremye arondoka akayifasha kuzura isi. Genèse 1:28, turema umuntu mu ishusho yacu wase natwe, aganze isi, aganze amafi biri mu kiyaga n'ibindi, hama kugira ngo umuntu arondo, irabahezagira ivuga ngo murondoke mugwire mwuzure isi. Hama nzanira Itanguriro 2:24, tuhere hano. Genèse 2:24, musomye Kirundi aransomera, urantiza n'igifaransa ngaho. Itanguriro cya 2 murongo wa 24 aravuga ngo nico gituma umuntu azosiga se na nyina akabana n'umugore wiwe akaramata bakaba umubiri umwe. Subiramwo. Nico gituma umuntu azosiga se na nyina. Inge gato, imbere ko baza kuvuga ibyo kurangura amabanga y'abubatsi canke guhuza ibitsina canke sexualité, bavuze ko umugabo azosiga se na nyina, il quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, apana sa copine, apana son chouchou là, à sa femme. OK? Et ils deviendront tous de quoi? Un seul chair, un seul être. Ahandi bavuga seul chair. Bazocika umubiri umwe. Bavuze ngo gucika umubiri umwe nukuvuga ngo ni papa mama bagiye barangura amabanga y'abubatsi. Mugabo ivyo vyabaye muri contexte Imana yavuze. Azobanza gusiga se na nyina, azobanza kugira iyo maturité, kumva ko ari responsable, hama ategure rubanza, amenyesha abavyeyi ati bye bye sinkiruwo ngaha, hama aje kubana n'umugore we akarama babe umubiri umwe. Aho niho contexte Imana yabiremeye, niho Imana yabikoreye. Hanze y'ivyo sinzi ibindi uburimwo. Kuva ngaha d'abord twumvikane tukiri ngaha. Kubera iki? Imana umunsi umwe usomye Kuvayo, Imana yabwiye Abisirayeli irababarira ngo ngira nze ndabagaburira manu. Ku munsi muzoronka manu. Bandugu, Imana icira manura. Imanuye manu Abisirayeli n'ubwoba n'akantu na apeti nyinshi, ntawe ubizi ko ejo bizoboneka. Baca barayora bakajya bagaca babika kugira ngo azobike vyejo. Imana ariko yari yababariye ngo muzorotora ibibakwiye, ntawe uzoraza. Muga toujours ni Imana ivuze, hamari abantu bibaza ko bafite ubwenge kurusha Imana. Ravyo bagize. Na Imana avuze ngo nazogira ubika, barabika. Babitse, umuntu wese yagize ibintu abika yasanga manu yiwe yaboze. Muga mu nyuma Imana ishirabarira ngo ku munsi w'isabato wowo muzotore incuro zibiri, donc double, kubera kuri uwo munsi w'isabato ntimuzosubira nta manu nimuzokora, nta manu nzorungika, kubera ari Imana yavuze ngo mubike muraze ivyejo. Uwo munsi manu ntiyaboze kuko yari couverture y'ico Imana yavuze. Muri contexte y'ico Imana yavuze ntivyababereye icaha kubika. Nibijanye na sexualité, iyo biri muri contexte Imana ibivugamwo, la nta caha kirimwo. Ariko hanze ya contexte Imana yabivuzemwo bicitse icaha, kandi ico cose gifise ingaruka mbi. Muvuge amen. Na avance. Okay.
nkuko reteme ivuga ngo scorn of the party, ibyo batababariye. Sinza guteba cyane ku by'abantu bababariye, ibyo dukunze kumva muri societe. Aha sinza kuhateba cyane. Kubera iki? Abantu benshi bazi guhuza ibitsina, harabavuga ati hewe biramara, biraryoshe. Canke waraba muri novela, kubakunda novela sana, waraba muri novela kavuga ngo barabimaranye. Antuka mbonye ngene bameze. Antuka ibi bintu nubwo pastor aguma avuga mbwirizwa gukora muri prise nipimire, ngo prise ngo irafatana harimo kura hinge nipimire sha ngira arakanu kadigadigana. Twese tuziko benshi bazi ikintu kiririye na plaisir canke umunezero. Abandi nabo bakunze kumva mugabo shabibaye uwo twarinda. Bamwe no mu bavyeyi no mu kubuza umwana, reka kuturateba mu ijoro, reka turagenda nabwira ngo nkaho vyarira ngaho urabona ko wo munkojeje isoni. Donc bihagaze gusa ku muntu yo twarinda. Ivyo byose murakunze kuvyumva hasi nza kuhateba. Utwarinda udakeneye byo babiteza isoni, uba wisarishije ku buryo abantu batinya gutwarinda kurusha kuja mu muriro. Hama kandi hari ikindi kintu banduko mufashe tugitahure. Murabizi ko umwana avuka iyo habaye guhuza ibitsina y'umuhungu n'umukobwa, canke umugabo canke n'umugore. Umwana ntava ku giti avaho nyene. None wewe wotinya kuvyara kandi wagiye guca aho biva. Eko mama shisha aba batakomye n'abaninja expert. Urabizi ko atava ku giti, mugabo wewe mari ntacu. Arakantu muri abahora baraba abakunda football, harakantu muri publicité bakunda kuvuga ibijanye na La Liga, championnat muri Espagne, ngo football must be something else, antuka n'ikindi kintu tutazi. Hari abantu bibaza ngo je ko shora kumva wewe wagiye guhuza ibitsina kandi urazi ko umwana ava ngaho, mugabo nyene ndagiye. Nimwibaza ko hari ikindi kintu kiri nyuma yavyo, hari ikindi kintu kiri puissant cagutumye ukora ibyo. Malgré ofe ni nk'umuntu yokubwira ati ngaha aho onya kuri kajya kabarabara ukamanuka, mbonye liyo zitatu ziriko ziratembera kandi ziboshe ndazibonye, mukavuga ati niriyo zitatu, oya ntacu ndaza kurengana je ndazi ko zitanja. Macleod wigira Rambo Commando ma jacket Noir assassin, wewe wibaze kuri umuhinga cyane. Aho sindahateba mumbabarira. Ivyinda kuri iki kintu ndakivuge ko gato, niho benshi batari bazi. Aha twese twakumva umuntu yafashe inkoho ararasa abantu, tuvuga ngo ujya muntu ari kibi, akora ikibi. Muga benshi n'abana b'Imana bakijijwe, hari abantu bacitse abicanye batari babizi ko gucitsa abicanye, kubera gutwara inda udashaka no kurondera gufuka isoni zawe n'iza mama. Yo papa yo numumeja vie wahise mwogo kuyikoroza. Rimwe kabiri cyahe kangahe ntiwarubizi ko wocitse umuasase, wocitse umwicanyi, mugabo bisigaye bikorohera. Kubera iki? Hari ikintu wakinishije badakinisha. Mu byo abandi benshi bakunze kuvuga ibijanye n'ingwara, les maladies sexuellement transmissibles, aha singomba kuhateba
ngwara zifatiye ku bihimba by'irondoka. Hari nabo maze kumva ngo kashano umuntu agwaye na umugwayi wa sida ubu araramba homboka. Sawa, ivyo rero benshi barakunze kubivuga, sivyo ngomba kuvuga ko kandi sivyo ngomba gutebako, ngomba nihute. Okay, a force yo kuba muri ministère muri iki gikorwa c'Imana imyaka igiribe 9 sizwe mugabo 12 umuntu aba yatangwe gukora ibikorwa by'Imana, yakira abantu, abajene, abamama, abapapa, amakategori atandukanye. A force yo kumviriza abantu, a force yo gufasha abantu, a force yo kuganira n'abantu, a force yo kwakira imitwaro y'abantu, hari ikintu campushije kupusa loin mu kurondera réellement ni iki kiri muri sexualité. Kwera ni ikintu kiganje kibosha abantu benshi, ni ikintu kiboshe benshi kumure batigeze baronka ubabwiza ukuri, ariko ndagomba kumenera ku rukumu ikintu cyose kugira ngo uvyumve, hama turaza kuronka umwanya wo gusenga. D'abord la sexualité cyangwa ibijanye n'igikorwa c'ubusambanyi ni ikintu kifise amashami menshi muri Bibiliya. Bavuze kwiba ni kwiba, mugabo bavuze ubusambanyi baravuga amaforme menshi. Baravuga fornication, bavuze ibitera soni, ndaza kubidevelopa. Baravuga lesbianisme, baravuga ibijanye n'abapede, baravuga immoralité, baravuga masturbation, baravuga caresse, baravuga no. Iyo bavuga ibitera soni ndaza kubidevelopa mu tuntu twinshi n'inyambaro zirimo. Ari abajene sinzi ko tuzaguma dukundana. Murumva hama iyo bavuga ibindi vyaha byose muntegere, bavuze kubesha ni kubesha, mugavuze ubusambanyi bavuga amaforme menshi n'ibintu byinshi. Hama usomye 1 Corinthiens 6:18 ibindi bavuga ngo ukora ikindi cyaha si icyaha cy'umubiri, meaning acumuye ku Mana. Mugabo ukora icyaha cy'ubusambanyi ngo abacumuye no ku mubiri wiwe. Bisigura iki gucumura ku mubiri wawe? Aha niyo nza guteba. Muriko murumva ingene ni ikintu ciharije. Hama mu bindi vyaha byose ahanyene kakajambo bahera ko ngo muhunge, ibindi vyaha byose no kuri satani, ari satani bavuga ngo résister au diable, mumugwanye nawe azobahunga. Mwame musenge ugurani ngwe mumosha mabi. Mugabo bageze kuri iki gikorwa citwa ubushakanye canke ubusambanyi ntibavuga ngo resiste, ntibavuga ngo uje mu masengesho, bavuga ngo uhunge. My friend, nibavuga mu ndimi ribaba, urashobora gutanga ururi ribaba ribaba, ndavyanse. Ntibavuze ngo ja muri jeune prière. Nibutse umusore sha yagiye masengesho y'imisi 3, jeune atajya atanywa, avuye masengesho kandi mwe marumva yarumva mu mutima Imana ikiramubuza kuja kuraba umukobwa bakundana. Avuye muri jeune ntararekipera anywe n'ubuyi n'akajwi. Mweme arambwira ati stop iyo relation kandi ntugende. Quand même mvuye muri 3 jours ndaka nuzuye mwuka na mhemu na Holy Spirit na Saint Esprit na Roho Mutakatifu. Moi qui je suis mvuye masengesho ubu
mvuze mbandashe sawa acaragenda yuzuye abo bantu bose nabariye mwe mu mwuka Saint Esprit Holy Spirit bose agiye byabereye aho nyene umukobwa carasama umuntu avuye mu masengesho y'iminsi 3 hari ubundi bubasha buri mu iki gikorwa enda babari ikintu kimwe Imana n'umuhanga Imana ni nye n'ubwenge bwose nye n'ubumenyi bwose n'umuremyi wawe azi byose ashoboye byose akubwiye a yamaze kwicisha mu ihinguriro yabonye ko ari a we ni wigira jokone ngo ndazi ko atari a umenye ko yavuze hunga ntiyavuze ngo ugerageze ku resista quand même on va gérer urabona reka dufata umwanya tubisengere ibitero byariko biradutera hewe bizogutera biguha amajido bigukubite bigushire muri kaje ucu usanga nyene wibereye aho nyene niki cyonyene bavuga guhunga ibindi ni bavuga guhunga bavuga ko resist rero mfatanije bimwe muri experience zo gukorera Imana no kumva amatemwayaje y'abantu canke amakonfession y'abantu cyo batura cyo baciyemwo n'ubuzima bariko barabamwo nza gusanga la sexualité si kintu ca plaisir gusa ni kintu mystérieuse guhuza ibitsina ni échange iba y'ubuzima bw'umuntu n'uwundi 2 ni transfer y'ibiri mu muntu ni yakomoka burya mwari muzi ko ngize mariage na Ninette a vrai dire sinagize mariage na Ninette gusa nagize mariage n'umuryango wiwe ndisigura kuko iyava afisa amaraso quelque part iyo duhuje ibitsina ni contact y'ikintu kanaka nawe nyene kiva mu maraso yiyava iyo rero hari ibintu bitari byiza biva iwabo irashobora kuba komba ingwanya canke iwanje ingwanya igomba kutuzibira ntazi gituma nico gituma iyo ugiye kugira mariage nubona uwo muntu wenyene bona na famille iyo usenga nusengera uwo gusa usengera na famille yiyava je sais ce que je dis yaba bikundano basomera amatemonyage nga uretse nje kubabarira amateori mu bantu dusengera ama deliverance n'abari ngaha boshobora kumpinyuza canke bazi ama histoire quelque part ndamaze kwakira pana umuntu umwe pana babiri pana batatu baba bagiye ku mupfumu gusaba itunga canke gusaba ubushobozi umupfumu agaca babarira ngo kugira iki kintu gishikeko genda wiyaranje urondera umukobwa kiri vierge nimwaryamana uzobuhejeje kubironka apana umwe apana babiri apana batatu kubera iki ukiri vierge hari energie hari capacité hari binakibitse niyo hantu naciye ntangura kwiyumvira ibyo ari byo byose la sexualité si ikintu c'umubiri gusa hari ikintu kiri spirituel umuntu adashobora gutahura ndamaze kumva kubera ko umupfumu amusabye uraza kunzanira amaraso y'uwo nyimushaka ugatambara nyimugira iki mugabo ndakeneye amaraso y'uwo mukobwa ari vierge cyo ni kimwe kubera iki abami ababagendanira bahitamwo abantu ngo mubashire inkone canke mubashire ahantu bari abantu bakiri vierge
buriya ni kwari kuzigama gusa, kunze kuvuga ngo ni kugira ngo ntibave bafata umwamikazi canke inshoreke. Oya, mwisi y'imwemu, kubera iki Imana mu kugira ngo Yesu aze baduha kadetaye kuri Maria yarakiri vierge. Tinone ga pasteur nk'ivyo gumuteba ko vya vierge, nkahanuzi ko ari ibintu vyameze nabi ga pasteur, mbabarira ntaco ndahashika. Aha niko nabwira abagifise ubwo butunzi budasanzwe, keep it, zigama. Mu vyagezwe vya Mose, abaherezi, abarewi bari babujijwe kurongora uwundi mugore cyangwa uwundi mukobwa kiretse uri sugi. Kubera iki abarewi Imana yababuze icyo kintu? Hama kandi kubera iki mu bijanye n'Abisirayeli Imana yababuza nimugende mwifatanye n'ayandi mahanga, ariko iravuga kwifatanya, ariko iravuga ibijanye no guhuza ibitsina? Kubera iki? Hari ikindi kintu abantu batazi atari ico mubiri gusa. Ikire nico ngomba guteba kuno muzi, ivyo gutwara inda no kugwara sida ivyo murabizi. Icyo bituma benshi murafise kundi mu bizunguruka. Ngomba ndaba ari ikintu umuntu ashobora kuzunguruka. Umva wandugu, umuntu yohunga ikiri hanze yiwe, akiriko ikiri ndani biragoye kugihunga. Ni nk'umuntu agomba kwinyegeza pastor, birashoboka kunyinyegeza, ariko Imana n'isi y'imwemu ntibayinyegeza. Ntibayinyegeza isi y'imwemu. Kandi rero ngomba ndababwire n'umutima wanje wose. Twagiye duhere mu Migani igice ca 5, tugira dusome igice ca 5, igice ca 6 n'igice c'7. Igice ca 5 hera ku murongo wa mbere. Mwana wanje shira umutima ku bwenge bwanje. Umva, mwana wanje shira umutima ku bwenge bwanje. Tega ugutwi uburyo bwanje bwo gutahura. Tega ugutwi uburyo bwanje bwo gutahura, kugira ngo ugumye amakenga, kugira ngo ugumye amakenga, n'iminwa yawe izigame ukumenya. N'iminwa yawe izigame ukumenya, kugira ngo ugumye amakenga. Bandugu, je ari shengero nzi abo bakristo, abo iyo shengero cyuzuye abanyamakenga, kaye twamatuba twenga mugabo hari ivyo bazigamwa kubera amakenga. Mugabo aho mashengero yuzuye mhemu yera y'umwidegemvyo mwinshi, nta makenga bagira. Wibaza ko tusikiye eshushu komeza. Kuko iminwa y'umugore w'icigenze itonyanga nk'ikigigu c'ubuki. Iminwa y'umugore w'icigenze itonyanga nk'ikimamara c'ubuki. Kandi akanwa kiwe kanyerera kurusha amavuta ya elayo. Ai, akanwa kiwe kanyerera kurusha amavuta ya elayo. Ariko iherezo ryiwe rirura nk'umururazi, rikarishe nk'ubugi bw'inkota. Ibirenge vyiwe bimanuka mu rupfu, intambuko ziwe zimushikana ikuzimu. Bituma atabona inzira isenye y'ubugingo, ingendo ziwe ziradandabagirana kandi ntaziyaja. Ndabasabye musurinye, bituma atabona inzira isenye y'ubugingo. Atabona, musurinye, ingendo ziwe ziradandabagirana ntaziyaja. Ntaziyaja. Komeza. None rero bana banje, munyumve, ntimukave ku majambo y'akanwa kanje. Uzumuce kure, kandi ntiwegere umuryango w'inzu yiwe. Ntiwegere umuryango. Mwese muti umuryango. Umuryango cane. Woye kwiha abandi ngo bonone igikundiro cawe, na rubura kigongwe ntumumarire kw'imyaka yawe. Imyaka, igikundiro mu bisurinye. Abanyamahanga boye guhaga ivyawe. Abanyamahanga ntibahage ivyawe, uti ivyanje. Kandi vyakuruhije vyoye kuja mu nzu y'uwundi.
ton travail profitera à d'autres qu'à toi. nawe ukazoboroga ku iherezo ryawe aho umubiri wawe n'amagara yawe bizoba Suinya bishize umubiri wawe n'amagara yawe. bizoba bishize ukavuga utewe ngo ndanka guhanurwa n'umutima wanje ugakengera guhanwa 13. sinumvire ijwi ry'abigisha banje Je n'ai pas écouté la vie de mes maîtres. sintege ugutwi abampanura Je n'ai pas prêté l'oreille à ceux qui m'enseignaient. Shaka wigereze ngaho. Chapitre 6, hera kuri 24. imigani icisha gatandatu umurongo wa 24 haravuga ngo bikurinde umugore w'umunyakibi n'uguhemana k'ururimi rw'umugore w'icigenzi. Bavuga guhemana ngaha muri ibi birayi kirundi shasha kandi iratahuritse muzoyigure gose. Bavuga ngo kuryosha ryosha. Uti kuryosha ryosha. Qui se conduit contre les paroles doucereuses de l'étranger. Ntukifuze ubwiza bwiwe mu mutima wawe kandi ntagufatishe kubongeka ingohe ziwe. Hayi. Kubongeka ingohe murabibona? Ninde yo makarorero? Ne désire pas une telle femme à cause de sa beauté. Ne te laisse pas séduire par son regard. Son regard. David ukwegereye ati regard yawe imeze gute? Soma ngoma nce explica. Kuko ku bwa maraya umuntu afutana gushitsa asigaye ku kamanyu k'agatsima kandi umusambanyikazi ahiga ubugingo bw'igiciro. Ahigiki. Ubugingo bw'igiciro. Ahigiki. Ubugingo bw'igiciro. Ubugingo bw'igiciro. Ahigiki. Ubugingo bw'igiciro. Donc yo bw'igiciro. biriko biraba si plaisir igiye gusa. N'ubugingo bw'igiciro bugira butakare. Hey! On renonce un peu de pain, mais pour une femme mariée, on risque sa vie entière. Ahiga ubugingo bw'igiciro. Kandi si wabishaka, ariko ni gikorwa umwanya umwe kiri spirituel kigomba guhiga ubugingo bw'umuntu. Sinshobora kumuroga ngo bikunde. Ni umwana w'Imana, ararinzwe n'abamarayika. Sinshobora kumurungikira uburozi, sinshobora kumurungikira ngo ndamubeshere, ivyo naco byomugira. Ariko ngashobora kuronka umuryango gusa unyemerera kwinjira kuri we, nza kuba ndose ubugingo bw'iyo bigiciro. Hari umuntu yoshira Simba 32 haravuga ngo mugaba ko kandi ugasoma shaka gasome 27. hari umuntu yoshira umuriro mu gikiriza impuzu ziwe ntizishe. Canke ari uwogenda ku makara yaka ibirenge vyiwe ntibizigire. Cende umunyamwuka jewe turi mbeya za kumuriro mponyoye kwikarasinsha yo kani yegeranye mu kubivuga. Simba 32 usambana n'umugore aba igipfamutima ugira atyo abarondera guhonya ubugingo bwiwe. mfasha kaya gafaransa abantu b'Imana abahabona munsi hajya l'homme 1 2 3 À la tête vide. La tête vide. La tête vide. La tête vide. Vide. Si je n'abivuze ni Bibiliya. En agissant ainsi, il cause sa propre perte. 33. Azoba yihamagariye inguma no gutituka kandi barazoba yiyambitse ntirizozimangana. Il récoltera des coups. Il sera déshonoré. Sa honte ne le quittera plus. 7. Chapitre 7. Imigani mu gice c'indwi
mwana wanje witondera amajambo yanje itondera amajambo ngira ndababarira ubika amabwirizwa yanje muri wowe witondera amabwirizwa yanje ubone kubaho rinda ivyagezwe vyanje nk'imbone y'ijisho bipfundike ku ntoke zawe uvyandike ku gisate n'ico mutima wawe ubarire ubwenge utiri mushikanje kandi ukumenya ukwita inshuti 5 kugira ngo bikurinde umugore w'icigenze mbere bikurinde umugore w'icigenze ahemanisha amagambo yiwe reba gumavuga ngo aryosha n'amajambo yiwe aryosha n'amajambo yiwe nari kwidirisha mu nzu yanje hare mwumvirize buhoro buhoro nari kwidirisha mu nzu yanje ndungurukira mu nshingo zayo ninde ariko aravuga mbe ndababaze ninde ariko aravuga ni Salomo yabaye inspiré n'Imana mbona mu mburabwenge nitegereza mu basore umusore w'igipfamutima entre tasi Salomo ariko aravuga ni Imana iriko iravuga ko batangura bavuga ngo witondera amajambo yanje si Salomo ariko aravuga mbona mu mburabwenge nitegereza mu basore umusore w'igipfamutima inge gato tugende buhoro buhoro je vis des garçons inexpérimentés et je remarquais parmi eux un jeune homme à la tête vide. Wewe wigira umubingwa bibiri kwise tête vide. Wewe wigira ninja ariko birivuze ngo tête vide uri inexpérimenté. Aca mu nzira hafi y'inkokora y'inzu y'umugore ameze atyo anobanga mu nzira ija ku nzu yiwe hari mu kagoroba bugira bwire mu kajoro buhwibiriye maze no mugore aramusanganira yambaye nka kumwe kwa maraya. Listen, musuri nyiri ubu buntu ngira nce ngaruka rero aniko camutsa yambaye nka kumwe kwa maraya. Yambaye nka komeza afise umutima w'uburyarya. Hama kandi bavuze ngo hari sangapi mu kajoro buhwibiriye. Mu kajoro buhwibiriye babanje kuvuga hari ku kagoroba bugira bwire mu kajoro buhwibiriye. Aho rero niho haciye aja kwikona. Bibiliya nitanga utudetaye ku bw'ubusa iriko iravuga isaha igira ivuge n'ikibanza. Waruzi hama kiravuga n'imyambaro ishobora gutuma abantu baja muri ivyo. Komeza. Ni nyeruzi ntahetwa ibirenge vyiwe ntibiragama mu nzu ikaguru karabeba hamwe aba mu nzira ahandi akaba ahiyaguye yego abunda ku mahwane yose y'inzira. Umve il est partout et partout il est partout et partout hose abera hose carimo. Afatanya musore aramusoma surinya agiriki aramusoma agiriki aramusoma ayo utwo nkavyibagira unyibutse uri utuntu twose ragwemvuga musurinye ngoma ndatugarukeko agiriki aramusoma. Pasiteri none twobana nk'abashawure none twobana nk'aberana. Afatanya musore agiriki aramusoma amubarira atadusoni mu maso. Mwumve rero mwumve iki kintu. Ati nari nsanzwe nkwiye gutanga ikimazi c'ishimwe none uyu munsi nashikije ivyo nasezeranye. Subiramo iryo jambo. Nari nsanzwe nkwiye gutanga ikimazi c'ishimwe. J'avais promis à Dieu des sacrifices de reconnaissance. None uyu munsi nashikije ivyo nasezeranye. Et aujourd'hui je les ai offerts. Quand? Ivyo bimazi yabitanze ryari? Ivyo bimazi yabitanze ryari? Nari nasereraye gutanga ikimazi c'ishimwe none uyu munsi nashikije ico nasezeranye. Ariko biratanguriye muri bizo. Katubandanye. Nico gitumye nza kugusanganira nkuronderana umwete none ndakubonye.
hari lien canke ihuriro irihe no gutangwa kw'ibimazi n'ibijanye no kuza kumusanganira kumusoma n'ibindi bigira bikurikira. Iki rero nico abantu batababariye. Ce qu'on ne vous a pas dit kubijanye na sexualité si kintu gihagaze ku mubiri gusa, ni kintu gihagaze no ku kintu kiri spirituel, qui renforce ibicaniro, qui renforce gihinguvu abantu. Ndabaha amatemonyage Imana ifashe nze kuvyibuka. Komeza. None ndakubonye nashashe imisego ku buriri bwanje. Exagération. N'impuzu z'amagagwe zajishwe mu nyuzi zo muri Egiputa. Namotesheje neza uburiri bwanje isenga n'imbazi na mudarasini. Simbira shaka kuri 20. Oya komeza naje. Ngwino turare ko buke. Twinezeranishe urukundo. Kuko umugabo atari muhira yamaze urubanza rwa kure. Yajanye umupfuko w'amahera azogaruka ukwezi gufashe. J'aime la Bible. Abantu bakunda Bibiliya bakoma amashi cyane. Amugeshagesha ko karimi keza. Amukwegesha guhemana kw'iminwa yiwe. Amajambo y'iminwa yiwe. Aca mukurikira ubwo nyene nk'inka ija kubagwa. Aca mukurikira nk'iki? Nk'inka ija kubagwa. Canke nk'igifu kijanwa guhanigwa mu munyororo. Kubera bijya bintu ujya protokole yose mwumvise, agiye ngo nk'inka bajanye kumbagwa. Naho yari umunyamwuka, kubera yemeye ijya etape twabonye ubwa mbere, ariyo ngira ndetaye mu tuntu tumwe tumwe. Ijya etape yisanze nta shwa afise, yabikorokeye ngo je nasanze nabikoroke. Ni yacubesha ni wabikorokeyemo. Haro protokole waretse ziraba. Batubariye kuryosha. Sexualité si acte. Sexualité irahera mu majambo. Atwo basaba amatelefone yanyu. Ngo yo. None ni muvyumvise none. Kubera ikamakoda asigari menshi muri telefone. Abamizishe dora dukorana ibikorwa canke abandi. Abantu benshi bazi code yanje. Ori sivyo ntuyizi. Nabandi morama ababwiye tuko turumviza indimbo. Okay tora. Naho nyene iyi code nayisanze muri telefone. Cana mwerekehe kira. Mugabo abaninja bacavuga ngo yo hamwe no senga ati Mana afisha ama message ari muri telefone hajya. Harabo cabiri kubunyene. Et pourtant, Bibiliya yaduhaye iyi protokole. Ngo nabonye umusore ara tete vide. Ibaze ko ari experiment, ibaze ko ari umunyamwuka. La plupart murakijijwe. Ko ari umunyamwuka, nabonye umukobwa yiyemera ko ndasenga, hewe oya ivyo nivyombako, oya ce ndazi condi. Hana bakwa kwita nduwo ndiwe jewe. Mga kubera wemeye tijya etape. D'abord, iyo umuntu ariko arafata inzira arabibona. D'abord amajambo, la sexualité benshi badifise muri telefone. Mbe ivyo bibazo mubazanya mutari marié, ivyo bibazo nibiki? Halo la pureté, la sainteté igaragarira no mu majambo tuvuga. Hari ibibazo ngo mbega uracari vierge, wewe ubibaza nkande wewe. Hari ibibazo muganira ngo ngurumva ngo turabajene ngo ujya ngo arugurutse.
ukazokuguruka gose uzokuguruka ku buryo hinjira ivyuma n'ibiti n'amabuye ndabikubariye ngo ndugurutse uguruka gose yewe komeza wuguruke mbwira ukeneye ibara komeza wuguruke bangu ifo kuba cool mujya nawe ngo arugaye abugaye muvuge Amerika mukomeze kuugara. Listen, shiramwo n'amaburo wuzunguritse akubajije ukumva mwumvise protocol hano yahereye ngo nyamgo ngo yamuryosha n'amajambo ye ngo amajambo ngo anyerera bavuze amavuta ya frere mwayumbi aranyerera avuza barasha amajambo ye waranyerera ariko aravuga urumva hamaze kumva ngo ujya muhungu ngo antwa ngo yaba ari udukundana ngo noba narabore ngo ari romantique mu majambo abazu tubazo aba monami yo reka ugira nze ku madetail hinge gatoya bavuga ikintu mwumve bandana mwavumvise ingene yagiye nk'inka bajanye kubagwa ndakwiyeguri urumva nta shwa afise yamaze kwiyegura komeza gushitsaho umwami umutobekeranije mu gitigu nk'uko inyoni yisuka mu mutego itazi ko igiye gupfa. Murabyumva? None rero bana banje munyumve mutega amatwi amajambo y'akanwa kanje umutima wawe ntugakebereze mu nzira ziwe kandi woye kuzimira ngo ujane inzira ziwe. 28 ndagomba tuyisome twese kandi aho tuva rimwe kabiri gatatu kuko yatsinze hasi abakomerekejwe benshi. Okay, abashobora gusoma igifaransa fasha dusomere no mu gifaransa. Car elle en a blessé et ruiné beaucoup. Même des hommes faux ont été ses victimes. Nyimba Bibiri vuze ngo même les hommes faux babaye victimes. Qui es-tu? Urinde wewe wigira uhambaye, urinde wewe wigira umunyamwuka. Aba apotre baraguya, aba prophète, aba pasteur, aba evangeliste, aba homme politique, aba businessman nabo nyene barabaye victime. Mugabo babaye victime kubera iki? Ils ont la tête bigira ko bazi mugabo nibazi ko ari ibintu. Reka rero nzi aho byahereye. Muri chapitre 5, 6 na 7 bavuze les lèvres, bavuze les yeux, ziri ensorcé, regard ensorcé, lent, voilà. Bavuze habillement, bavuze parole, amajambo, bavuze regard, bavuze kuryosha, bavuze inyambaro. Imbere yuko bavuga ko yagiye nk'intama igiye kubagwa hama yashitse kuzimu, babanje kuvuga ibintu bimwe byabaye. La sexualité irahera mu majambo. Ipurifier mu biganiro mugiriranira n'umuntu do sex oppose. Ibiganiro ugira nivyo bizaho gushikana kuri acte. D'ailleurs ngenda bare nk'abantu bakuze. Ku bantu atari maraya. Maraya niwe mufana amafaranga uza ugashusimbirako. Ariko uwundi harabanza kuba kuganira. Harabanza kuba kurema ikirere ciza. Haraba bijya bavuze ngo acara musoma. Kambanze mpagarara kwanza.
ngira nishure ukibazo mutarambaza ariko mushaka kuza kumbaza. Umuntu atari maraya ntibaza kuryamana kuri acte proprement dit hatabanje kuba gusomana. Kubera iki wewe wibaza kuko gusomana ni ibintu bisanzwe kandi wumva uri bien, mugarika ndaguhe bimwe ibimenyetso bikwereka ko meme acte hajya yatanguye kuba. Ninda arasomana n'uwundi hama ngo ace yumva ari normal atari excité, yumva ko byobandanya bije kuri acte. Abahungu mumpe amen. Abahungu mumpe amen. Nabajya mukundanye abahungu ari ibintu batababarira, mubwira kubwiza ukuri muvanye ibiba byabaye. We ubaye excité nidushoka tubibona, ariko we abaye excité hari byabaye. Je vais parler. Ingenda kubarira. Mubaze. Urakoze mwemuye. Mubaze iyo muvanye. Meme hari icyo bitwa ejaculation, gusohoka kw'imbuto. Sininya kubivuga. Kubera yakwifuje we ngo mwasomanye gusa wumva uri bien, muga wewe habaye no kwejakira atashe aja kumesa izo yambaye munsi. None kugira habe ico kintu cyo kurekura izo mbuto habaye iki? Habaye iki? Buryo ubusambanyi bwabaye. Genda umubwire akubwiza ukuri. Akubwiza ukuri. Ekanze. Genda kubwiza ukuri. Hama na wewe. Okay. Kubakobwa birashobora kutanyaruka kuza, muga kubahungu birihuta. Hama kandi tuvuye aho, mbega wagumye wumva ikiguyona ikibiragira muri we wari ikihe? Mbe nanu wumvise wogero mengo yaba twaragize mariage basi kubera ukijijwe wewe wavuze ati yaba twaragize mariage twaye guca tubandanya. Mubandanye iki? Vyabaye. Hama mbenda kwibariza, wewe wagumye uri kwire wewe. Ndabereke ikintu gica kiza. Amapulsion canke kuduga kw'ibishobisho guca kuduga, voire meme hariho na bamwe musigaye mwumva umengo musigaye mukundana cyane. Ntimukundana cyane, ntimukumburanye cyane, ntimukundanye cyane, oya mukumbuye cyane bijya. Hinge ndabarira ahantu bavuze ikintu amaso ntasubira kubona. Koma hariyo liaison iri kiratangura kuba. Mwibuke wa mugore batubarira yavuze ngo nari nasezeranye ibimazine ndabitanze, mugabivuza hejeje gutanga bizu. Je nageze kuraba filme sindi ko abandi bayiravye, kandi ndemeza ko hari amafilme bakina ibintu bibahora biba. Ndamaze kuronka n'amatemonyage nabariyenza ko bari apana amateori, amatemonyage y'abantu canke yiwanje. Mbona bari kwakina aya mafilme y'aba Nigeria bakina ngo y'amakarashika. Umukobwa yagomba kugisha pasteur acaraza, we yarafise amapact n'isi y'umwiza, yari kwidiri yo kumugwisha. Amuha bizu, amuhaye bizu, ubwo nyene baca batwereka pasteur atwawe ikuzimu. Partie intime yawe ntuyi umuntu wari we wese, umuha umuntu muri couverture y'Imana yavuze. Ni ikintu kiri sacré. Kubera iki? Je t'aime, tu le sais, je te porte dans mon cœur, et mon bouillon. Usigara mu mengo uri kure bouillona, ndamukumbuye. Defa kubera ayo mapulsion, uko kuduga kubishobisho kubera ivyo biriko biraba,
musigara mwumva umengo murakumburanye cyane, ariko muze murabe hamwe vyoba uko gukumbura atakintu na kimwe kiriko kiraba hagati yanyu, labiri pure. Ariko mu gihe hamaze kuba guhonja, uriko urahamagara ingwano, usigara urwana, bamwe mu ndoto, abandi muzotangura kumva ari ikintu kiriko kiragabanuka mu bijanye, n'abandi baratakaza amavuta aho tabimenya lonction, abandi baratakaza ubuzima bwa consecration, abandi barataka. Kandi rero wandi urashobora kwibaza, ndabana ariko ndakorera Imana nawe ndiko ndabibamwo ntaco, mugabo bimenye kujya kuri internet connection imeze nabi irashobora kubandanya uraba ikintu muga connection imeze nabi, mukanya gace isubira gahagarara. Umenye ko ariko abantu bagenda baratakaza. Batubwiye ngo meme les hommes faux, wewe uri kuja gutsokoza izo nzuki z'abandi, uri faux wewe. Genda rero muvugane neza, tiwembe bihora bigenda gute tuvanye. Haivyo mutabwirana, iyo rikida yasohotse kubera iki? Izo ndoto zisigaye zica ziza zaje kubera iki? Hariho pacte yahejeje kuba, hariho alliance yahejeje kuba. Ico rero nico abantu batigeze bababarira. Hariho n'abantu baja kugira mariage parce que umuntu yariwe, ariko ni kubera ko habanze kuba ikintu kibafatanya, wumva umengo vyokwihuta ko mariage iba. Ntibiri pi, uri aveugle, ntushobora kubona karaktere mbi, ntushobora kubona n'ikintu kanaka, uragitorera kubera iki? Ari ibindi uri kuraronka. Biratubariye ngo yamubonye ngo agiye ngo ku kagoroba ngo bwije, mva ko waduhaye n'umwanya kandi bacovuga n'ikibanza. Nane ndakubaze, kweri kutaraza ngo musomanire aho tubona, wahengereye ku kagoroba, wahengereye aho muri mwenyene muri lieu public kutaraza, kuko ivyo bintu biri réservé ku bantu bari munsi ya isezerano. Rero muri ibi byose bavuze, habillement, amajambo, regard, cyo umuntu afise amaso meza nawe ugaca yarerembuzaga wangu. Hari n'abatafise bagerageza gukanura gose. Ivyo byose ça fait partie muri ya mashami agize sexualité. Kandi rero mu bajeune mwe mwibaza ngo ni acte en soi igize icivuze, ariko bihera hajya ahantu nyene. Niho nta muntu numwe yigeze ashika nta namwe byigeze biba bahuye kase haguruka direct byabaye. Oya, bitangura kuko hariyo protocole izwi. Rero kugira ngo ntugwe mu mutego utazi, hunga meme izo protocole ziza kugushikana muri acte ubwayo. Ibyo twitwa civilisation, ibyo twitwa gutera imbere, ibyo twita umwidegemvyo, ibyo twita, nagira ndababwiza ukuri, le diable arazi ko atokuronka ahandi hantu, mugabo kuri ico kintu, kuri ako kajyango niho hantu atora ikintu ciwawe, niho hantu atora. Batubariye ibijanye n'ibimazi ujya mukore yaratanze, niho ahejeje gutora ikintu kikuriya kigufatanya n'ubuzima bwawe buhoro buhoro, ntumenye ingene biriko biragenda. Alors inyuma y'utwo tuntu twose, ntukabone le plaisir, ntukabone beauté, ntukabone amaso y'inyana, ntukabone ingene yambaye. Reka ngaruke gato sindaharengane. Habillement nayo nyene bavuze ngo yari yambaye nka maraya.
nukuvuga ko hari umwambaro kujya bavuga ngo umuhereze yabwizo kwambara efodi hariho meme na habillement nziza gutuma haba ibitera soni sana sana bakobwa mwe ntavyo muzi mugwa mu mporero mugabo abariko baragerageza kuzana ibitera soni bigwire mu bantu bakorera impunzu zaba maneke zaya ba star americaine ubo bari kuri scene y'abantu benshi si babona bakazana kugira ngo imibiri yabo bayexpose hakikare mwe gusa mugatsa mubibona rihana yataye ko nanje wa meni muzi ko nibikoresho bimwe umugwanize ikarakora kugira ngo apropage abandanye agwiza ubushakanyi mu bantu tubwizanye ukuri iyi ni seminaire ngira tuzobigira uko abahungu muri ngaha tubwizanye ukuri tubaza abakobwa ujya inyambaro ntizihora zibatitaza rimwe rimwe niki kintu kibatitaza ku bakobwa cyane nivyo abahungu oye ibi mvuze nivyo cyane nta muntu arambara ukashubona nawe wowe ukumviriza ubutumwa wumva umengo wofyonda pose hamukabanda kwera umwanya reka nihute okay ikintu satana akwereka ivyo byose beauté ibi biri hanze akwereka le plaisir umunezero mugani higera kwereka murazi kona ingene batega imbeba bayizana akadagara kamota bien bakaranze apana batetse mu mazi bisanzwe kakaranze kamota amwe n'umuntu yumva ko kamota bakagashira haje akabeba mu kwegera kamashu nikabona kamashu kabona indagara mugindagara ifatanye n'umugwanizi akwereka le plaisir ingene uza kuryoherwa mu mubiri mugana akwereka ikintu kiza kugufatanya n'isi y'umwiza nakini wakwereka ibiryoshe mukubwira Adam Eva ngo jya kuri kicamwa hamwe wokijyako nikubwineza yiwawe baragusize wocumenye ivyiciza nikibi wocumera nk'Imana amweretse ivyiza za kuronka ntamweretse ingene agira atandukanywe n'Imana ivyo navyo amweretse ivyiza Delila mukuza kuryosha Samson mukumubarira secret mukumureka akaja ku bibero vyiwe entreta ku bibero yari kakora iki kuma kwisi yo mukobwa yari kakora iki ngwango ngureka twe nitwaje tumanutse nitwaje muri bya biduga bizana amakara twe twavukiye muri town kame milfoires nitwobana nk'abantu ze hari tushega sawa Samsoni yabona Delila mugani yabona inyuma ko hari abafilistiya bagomba kumwica umugwanizi ndababwije ukuri ntakwereka ivyo umenguza kuronka akwibagiza ivyuza gutakaza iconzi ni uko ivyuza gutakaza birakomeye kurusha ivyo waronse umunezero uza kuronka muri iyo acte ntumara n'iminota ingahe ntumara isaha ariko ivyuza gutakaza urashobora gutakaza imyaka 30 imbere yiwawe iya Proverbe 5 verset 8 Imigani 5 umurongo w'8 aravuga ngo uzumuce kure kandi ntiwegere umuryango w'inzu yiwe woye kwiha abandi ngo bonone igikundiro cyawe umviriza ne tombe pas à la merci d'un autre homme évite que Marie sans pitié oya apana courant ahacunda na risego woye kwiha abandi ngo bonone igikundiro cyawe d'abord igikundiro cyawe dignité yawe iratakara uhavumbaza ati vyabaye gute se ni mwisi y'imhemu acte ibaye umenye kuratakaje ta vigueur kandi bashavuga ngo tes années à un homme cruel imyaka mwari mubizi ko kuramba no kugabanuka kw'imyaka
nabyo nyine bishobora kuba bivuye ku kungene uri kuratanga umubiri wawe. Si je ndabivuze, c'est la Bible. Ça c'est ce qu'on ne vous a pas dit. On vous a dit que c'est oh là là. Mais niba ariko barakubarira ivyo uri kuratakaza. Komeze mwumvise vigueur imyaka yawe tezane. Abanyamahanga boye guhaga ivyawe. Umva, de peu que des étrangers ne se rassasient de ton bien. Ivyawe biratakara muri acte sexuel. Bien. Mava mumbaza gute? Aha, komeza. Kandi vyakuruhije vyoye kuja mu nzu y'uwundi. Juste muri acte sexuel. Abarozi n'abapfumu bo barabizi. Nje tuma batuma kenda ubonana n'abakobwa banga kenda ugirana kuno kubera iki mu kubonana hariho échange y'ubuzima. Hari abandi babitwa bobo aba porte bonheur. Donc ujya mukobwa hari abantu mujyamanye gusa. Ubwo nyene shite yawe iratanguye. Utangura kunanirwa. Okay. Nzu wundi ari no mu mahanga. Umunsi byaba agatanga ubuzima bwiwe. Yatanguye kugwara. Agira ikibazo mu bihimba byo byirondoka. Hama atangura no kugwara mu mubiri, ingwara atahora gwara, yamagwaragurika, aronsa akazi hoho byaca bisara. Mu nyuma aribaza ati ibintu byabaye nibiki. Donc acte yabaye n'uwo muntu. Nyimbo uwo muntu yoba mu maraso yiwe hari abarozi wabo cyangwa ibintu by'iwabo. Ndahejeje kugurisha ubuzima bwanje. Ivyo ntavyo bababariye kuryoherwa gusa. None bavuze ngo travail yawe, ivyakuruhije, amaproje yawe, imigambi yawe, destine yawe yari nini, izoja kujya aba étranger. Ni témoignage numvise. Hariho ngo umu ministre yirondereye deuxième biro, mukobwa nyene akiri muto baza barajyamana. Mugabo aramubwira ati wewe ndaguhaye n'umwidegembyo uzokwa mujyamana n'abandi. Gusa uzoza uramenyesha. Nta kibazo uracari muto, soaleze. Ukuvuga ngo agiye yategezwa kumara ati ndagiye kubonana n'uyu. Kandi akamubaza profile ni ameze gute agira akoriki. Murazi cyari ko kiraba. We kuri we ivyamugumiza ku ntwaro, ivyahamforce igicaniro y'ivyo bamubariye kugira gume ku ntwaro yari uko chaque fujya mukobwa agiye kuryamana n'umuntu. Ukuvuga icaza gukura kuri uriya muntu kiraza mu mugore, nibasubira kuryamana aratoye inkomezi. Niyaja ku wundi aratoye inkomezi zuriya ziragiye kuri we. Nivyo byaguma bikomeza kuguma ku ntwaro. None abarozi n'abapfumu badurushe kumenya ibijanye n'isi y'imweme. Batubariye ko umuntu ashobora kugurisha amaproje yiwe, imyaka yiwe. Ashobora kugurisha igikundiro ciwe, akakigurisha he. Chaque fois abantu bakakurondera pana kwera barondera wewe, barondera hari ikintu kiri kuri wewe. Bariko barakwiba, bariko bariba umugisha wawe, bariko bariba. Kana genda bariba. Uri careme gishasha. Ubundi ntacu umugwanizi yarafise kuri wewe. Mugabo ni nguri kuramuha uburenganzira. Ntabwo yarafise, ni wewe umuhaye kado. Akira amakontra yanje. Akira. Uwo muntu yarambwiye rero nza gusigara nsanga ndiko ndayohomba mpomba kubera iki n'abantu twari kugira ya makontra yagirabe bigaca bifa kubera iki yabidandaje muri acte sexuel. Hana bagurisha mariage yabo. Turacakundana. Sawa.
Okay. Somera Genèse tanguriro 35 ku murongo wa 22 na 49 verset 3. Itanguriro 35 umurongo wa 22 aravuga ngo maze Isirayeli akiri muri ico gihugu Reyubeni aragenda asambana na Biruha incoreke ya se. Reyubeni ni umwana wa Yakobo siko? Isirayeli arabimenya. Murabyumva ikintu kibaye act ibaye. Ja rero kuri 49 verset 3. 93 aravuga ngo Reyubeni uri imfura yanje n'inkomezi zanje n'ubuzibura bwanje. Mbyumve uri warakarenzo mu cyubahiro wari akarenzo warakarenzo mu bubasha nkuko amazi asuriranya niko nawe umeze nuko ntukibaya akarenzo. Umviriza wari iki mugabo kubera igikorwa wahejeje gukora cyo gusambanya n'ujya ncoreke ubunyene ntukiri kuko wuri uburiri bwa so. Listen nyumviriza wari destine ku bintu bikomeye wari destine kugukoreshwa n'Imana imyaka myinshi wari destine kukuzozana impinduka quelque part wari destine kukuzovumbura amaproje imbere yawe hari ibintu binini muga kubera acte sexuelle yejeje kuba ntukiri wagurishije échange yabaye kujya guhura excusez-moi iterme kiagimba chirondoka chugundi muri wewe buriya habaye échange watanze na uraronka wagurishije hamuraronka defu urashobora kuronka kugarukira hafi. Samson ntiyari yagenewe gupfa kujya. Il était un homme fort. Ouais. Afata imbwebwe amajana 3 akazifundikanya hama akazikubita kazirungika. Mugabo l'homme fort kubera gutangura gutolera umunyamahanga kazi arahejeje kugurisha destiny. Ndababaze muhava mumbaza ati none ga pasteur ibanga ryo kwemera n'agatangaza ibintu none tubariye habaye guhererekanya la sexualité Imana ndabisubiyemo intumbero ndibaza ku bwa mbere yari iyo kurondoka ntiyari y'ivyo genre ngo nezegwe ku buryo abantu baca bikoresha uko bashatse à gauche à droite. Nico gituma ngomba kurangiza mvuga kino kintu wewe bitari bwa none kare ni wizigame kubera ntugurisha iby'agaciro. Subiriramwe ya verset yo muri Proverbe 6 verset 11 je crois 6:26 Migani 6:26 aravuga ngo kuko ku bwa maraya umuntu afutana gushitsa asigaye ku kamanyu k'agatsima kandi umusambanyikazi ahiga ubugingo bw'igiciro. Murumva ahiga ubugingo bw'igiciro we bitari bwabe ziga mu bwo bugingo bw'igiciro nizi forme ni kwera umwanya malheureusement umwanya wagiye nibyo forme zose navuze tujya mwitwa duto mugenda muratolera tugarukirize ngaha kugira ngo udasanga uri kuratanga iby'agaciro byawe udasanga uri kuragurisha iby'agaciro byawe. Turi kumwe? Okay. Usomya Abalewi 17:11 avuga ngo ubugingo bw'umuntu buri mu maraso. Ubugingo bw'umuntu buri mu maraso. Raba. Iyo habaye guhura hariho échange y'amaraso. Hariho échange. Ubugingo bwawe urahejeje kubutanga hama wakiriye ubundi bugingo. Veya rero kuri ivyo uhejeje kwakira. Veya ku bintu uhejeje gutanga. Ndasubiyemo. Nturabe satani nago mu maso ngurabe gusa ibigaragara byo ku mubiri uza kumva ijya plaisir uza kubona no kumva raba ibintu gira utangure kugurisha. Gira mugenza ati
ntukagurishe iby'agaciro byawe. Afanye nk'uko wejeje kweshanja igihumbi na $200. Plaisir y'iminota uyigujije, destine yawe yari nini cyane imbere yawe. Okay. Twari kuronka no mu mwanya wo gusenga, ariko naza kuronka ukwiye. Abakozi b'Imana barahari. Abakozi b'Imana barahari. Mutwegere tubasengere. Yo. Iki naco ndakivuge. Sengere ry'umunsi ntigihana mu buryo bwo kwatura. Motive hariho kumenya kwinshi. Mugabo umenye iki kintu si kintu wisengera wenyene. Rondera umuntu w'umwizigirwa basi wobwira ariko agufasha gusengere nyimba kiriko kirakuremera. Kubera iki? Kimwe mu kintu wagurishije, buriya waragurishije umushaha wawe utabizi. Waragurishije umusaha wawe utabizi. Nico gituma apeti ubifitiye irarenze, nawe ubona ikibi ntukibona, wumva umenga uri oblige. Kubera iki? Birakuremereye bikurusha inkomezi. Bimwe mu byaha sheri nivyo nutwo tuntu najya ama masturbation sinarose umwanya kuyavuga. Nturi kusambana n'umuntu, uri kusambana n'imhemu, kuko uri oblige kubona umuntu kanaka adahari. Izo forme zose twiyubare n'uburyo bumwe bwa échange. Ni forex, bureau d'échange ibera muri acte sexuel. Muvuge amen. Eka nsubiremo. Bureau d'échange ibera muri acte, gisubiremo wenyene 1 2 3. Kujya baja muri bureau d'échange kuvunja, niko habera kuvunjwa ku buzima bw'abantu, vigere y'abantu, kuramba kw'abantu, naho hantu bibera. Abari destine gukorera Imana cyane, tangura kumva kwera umushaha wawe utanze quelque part, tangura kumva biriko biragabanuka buhoro. Aha nakumva umengo biracariho mugabo ukubandanya ntuzomenya ryari wubatse ikimonima kikugora kuvamo.